muhuye na perezida akakubwira ngo ndagufashisha ikintu wo musaba perezida wacu nakaka no uvuga ati ndakeneye kano kantu ivyo umuntu aba akeneye byo ni byinshi oya ni byinshi vuga akantu kato muvuga ati je ndashaka kumfasha kano kantu upfakaye ntuce wihebura kuko Imana ibikubona kandi ntuce witwara nabi ngo nuko ngo wapfakaye kuko Imana niyo nkuru ibikubona muba muri kumwe nayo. Hosanna maombi, hallelujah. Navanda kinangae, azabi melingayo, halo binangae, dambazalina yo, navanda kinangae. Reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bivaye naho muherere cyawe n'amasaha muri kumurabira ko ino mbonesha kure tujuru ni KP1 imbuto itewe n'iyimera urukundo mu bantu. Twaje aha turi muri commune Giheta province ni Gitega ariko bigiye guhinduka vuba izoba zone Giheta muri style nshasha tuje mu igihugu. Turi kumwe n'umumama reka tumuramutse hanyuma abidondore amatuje kwidonido ikiganiro cacu. Murakoze kumpa ijambo. Jewe nanje ndi umumama nitwa Nzopfa barushe Kosorata. Nkaba mba ku mutumba wa Kiremera. Je mu buzima bwa misi yose mbaye je ndi umupfakazi. Napfakaye imyaka napfakaye misi umwana afise amezi 6 kugeza ubu. Ariwe mwana wa mbere? Oya wari wa 6 kugeza ubu abo mwana afise imyaka 17. Ne urafise abuzukuru rero? Ndabafise nyene. Ufise abuzukuru bangahe? Yo ni beshi. Fise abuzukuru ntawe wibuka? Ya ndabibuka. Indwi. Abuzukuru indwi? Aho kwihenda ugira 8 yoca kwitwari. Oya niyo nyitwarira rega kwihenda biraba. Mbe wapfakaye wibaza ufise nk'imyaka ingahe? Nari bise imyaka 45. Ubu mfise imyaka 56. Nibyo kwera. Umaze gupfakara ikintu wahuye naco ugiheza gupfakara cakobaje ku mutima niki? Kurera abana kubacira ingero nkungera nkabarera kugira babe. Imana niyo yafashije yagira mutukuvu kugira nje guca ingero kugira ngo ndonke ivyo ndabagaburira. Ega kuba uba kumbure ko mbaye umupfakazi ngende ahandi hantu ndondere uwundi muntu yomfasha yosubirira papa w'abana. Oya hama bana nkaca ndabajana. Ukabajaniwe? Oya inamo kirimiri wacu ivyo ntabiri upfakaye ubupfakaye. Nta waje kukubwira ati no ushobora gukorera abana? Ariwo bakorera atari we yabavyaye. Yashobora kuza akavuga ati je sinabavyaye muganda ashobora kubakurerera kuko nshaka wewe uze unanje uzunderera abandi uzovyara. Oya ubu ugushika ubu ikintu ubona wovuga ati imyaka yaciye nico ico nkikeneye mu buzima kingoye mbona kuva iyo myaka yose 17 iheze mpfakaye ntarigera nshika ku mugashaka gushika ko cyo bari iki? Ubu ndashaje. Ndabiye urashaje mugasi cyane kuko gusaza nta myaka 100 urashika. Ari uwo muntu akimara imyaka 100. None ubimenya gute kuzoyishikana kandi utarayishikana? Mama nayo yashikanye canke nyokuru jenje no yishikana. Muga hari abayishikana? Bariho Imana ibafashije bariho bakayishikana. None we ntufise Imana? Kubera ubukene ndayifise. None erega ubukene n'Imana naho bihuriye. Kubera ubukene bwo kubura ibyangombwa niki. Nivyo umuntu afungura. Yakwere nta myaka 100 no shikana. Muga ubukene ni Imana bishatse no yishikana. Muga ubukene n'Imana ntaho bihuriye. Oya. Rero nk'ikintu wovuga ati imyaka amaze gushika ubu ndacyakeneye kino kintu kugira nzashikane imyaka 100 niki?
gusenga. Ikintu uvuga ati jewe iki kintu ndakirose noshobora kuramba niki? Utwangombwa utwo gufungura neza, kubaho neza. Ngiye myaka noyishikana. Nuko mbeho ntiyumviye atavyiyumviro nogira bindemereye. No ngira noyishikana. Dufate nk'ubu wewe ivyumviro byo bikuremereye uvuga ati ndashaka iki ciyumviro kihavuye nce ndonka ubuzima basi bunyorohereza ikintu cyo gufasha cyo bariki. Imana niyo mfasha ivyo vyiyumviro. Imana irafasha mugabo kandi Imana ivuga ati niwasaba nzoguha afate niwasaba nzoguha kandi iravuga ati niwasaba ifi sinzoguha inzoka niwasaba umukate sinzoguha ibuye. We nk'ikintu uvuga ati nosaba Imana niki? Je ikintu nasaba Imana n'ubu ndayisaba kugira ngo impinkomezi imputuguvu kugira ngo mendondera ntoye mfasha kugasuka nkaja gukora kugira ngo Imana ishobotse kugira ngo izo nguvu ngume nazirose kugira nshike imbere. Nkomeye wakurakoze. Wavyumvise ko asaba inguvu arasaba inkomezi urumva umuntu nk'ubu muhaye ivoka naryo umuntu agwaye nk'ivoka cyangwa nk'ifu y'ibigori ntacyo gufasha. Nana uyimpaye ivoka cyangwa iyo fu y'ibigori ubu bwa mbere ubimpaye ubikuye ku mutima nanje ndabifungura nkabereza umubiri urategezwa kumererwa neza. Ni za nkomezi wasabye uko bupfakaye mwiyo myaka 17 ikintu cyakobaje ku mutima cyari ikiye? Ikintu cyambabaje ku mutima kugira ngo nshike ubu je no kuri kubabaje kigatuma basi nubu ucumba ati cyo kintu vraiment ni ngorane nahuye nayo nubu ku mutima ikindi gupfakara kuko upfakaye uwo ari we wese aza akubwira ibyo ashaka nta numwe agutera intege nabo muhura bavuga ngo ngujyaye ngo ntacyo ngo akimaze byinshi ugaca wumva igikomere ku mutima ko nawe ntuba wari wanse kumera nk'abandi. Hanyuma kwihangana gusa niko umuntu akoresha kwihangana. Umaze kwihangana ikintu novuga ati wofashisha abandi bapfakazi babuze abashinga naye babo bari babakunda ni nkiki? Hariho nk'ubuze hirya cankwe ejo cankwe no munsi ikintu mufashisha cyoshobora kumufasha mu buzima niki? Upfakaye ntuce wihebura kuko Imana ibikubona kandi ntuce witwara nabi ngo nuko ngo wapfakaye kuko Imana niyo nkuru ibikubona muba muri kumwe nayo kandi usaba Imana ntacubura Imana icamo hose ica mu buryo bwose ntumenye kuntu uronka icuba uri kurifuza. Novuga yuko upfakaye ntace yihebura ngo abaye ruhebwa kubera Imana iba bari kumwe na kandi ngo ace yitwara nabi ngo nukubera ngo napfakaye. Abantu bafise imiduga bafise ibihinda bafise amafaranga amamiliyaridi menshi ikintu woshobora gusaba nk'umuntu amaze gutera imbere kumbure kukurusha basi uvuga ati uyu muntu arandusha gutera imbere coba nk'iki? Namusaba kampa agafaranga nanje nkaronka utwonza ndadebereza nkiteza imbere nanje nkatera intambwe. Amafaranga babaza ko woshobora kuronka n'inganga? Oya ntayo nzi uko yo barongowe kumpa niwe yavuga ati utwo yoma twose twobatumaze nanje nkadebereza utwo nshoboye. Mwaragiriwe ubuntu president wanyu niwo mu Giheta kandi ngira zone ni yinyene avamo. Muhuye na president akakubwira ngo ndagufashisha ikintu wo musaba president wacu nakaha kantu wo cuvuga ati ndakeneye kano kantu? Ivyo umuntu abakeneye byo ni byinshi. Oya ni byinshi vuga akantu kato muvuga ati je ndashaka umfashe kano kantu. Je namusaba amahera nkaca nko kugira yame nje kurondera utwo mfungurira abana hanyuma kugira ngo utwo yompa tugasigara kugira nanje ngora gakwavu kugira nzoze ndarya kanyama. Ushaka kwa harahera
agakwavu n'amezi angahe atakanyama ndiye. Agakwavu kagwa ngahe? 20, 30 gutyo. Imana idufashe hariya nyakubahwa yumve kino kiganiro natacumva naho uzogize chance nke nitombora dufate ko wagize muri 1xbet n'ibintu by'umupira utomboye sawa niyumva kino kiganiro bigakunda ari sawa natavyumva ni chance nke zawe. Babyumvise hariya. Imana bibona mugane izo bikora kubera nta wihebura n'ubu sino kwihebura ko imyaka ufise simi. Kandi Imana yagufashije. Nico gituma utihebura. Jewe ndabashimiye kubona babarungitse kuza utugendera mukaduha ibibazo. Bakoze neza Imana ishimwe. Hanyuma ico no basaba ndabasaba batugwane ko muri buno bupfakazi bwacu. Kuko naco twirengeje nimba bishoboka tukaboneka baze badufashe tugira amahoro. Impera si mwisi nagoba ndabwire yuko ngaha mwisi turi ingenzi tuhaca tugenda iwacu ni mwijuru cyo wimagine ahantu mari imyaka 100 warambye muga mwijuru ni mirere na mirere kandi mwije ibyo wakoze mwisi bizoguhiteka mugani wa minegirija uzotaha mwakoze mwe mwadukurikiranye nimbaza yuko tuzosubira kundi munsi nkuko twama tubikora ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe n'iyimera nimba kino kiganiro kagira ico ukoze nzoza kunyene tubikore hanyuma aronko kuntu yavuza agatahe hanyuma teraje imbere. Bye murakoze. Bye.